twakuze twege turabana basuzugura cyane bivanye na kahise ka papa wanje bakaza mu kuvuga bakaca n'udututse wo twabako muri famille akaca ashira ko papa umva je ndumukobwa nakuze mu buzima bw'umayibobo nize bigoranye ni histoire ndende ukaca usanga ubuzima burahungabanye gatoyi mukababuje mukavana amatwece tuja kuba muri famille ba papa mu Kamenge tubaho nabi cane nabi mu buryo butunguranye amabana cha turiyo mura turasanzara turamaze nk'imyaka n'umunane mama wacu turamwibagiye uko yadusize turabana batoyi papa wacu naradutaye yaragiye kuzana undi umugore tubona mu buzima bw'uwo nyene bubi mwabaye mu myaka igira kuri 8 utabana na papa utabana na mama tutabazi na mutabazi mwe ago nigiye baza kuturonda ko badusize turabana twarabaraba tukabayoberwa Yes, leo kunzwa G5 Media mumeze gute murameze neza je nameze fresh kabisa ndashimira iteka kubera ko ntihumeka umwuka w'abazima reka ndagushimire udukurikirana aho uri hose nimba nawe umeze neza nimpunda marembe namahoro yose navyo twese tuba twifuza izina ryanje ni Elma Love mwarimu nkuko mubizi neza yuko avant tout dushimira uwiteka ko yadutije uwundi munsi wo kubaho ikadutiza impemu zo guhumeka kugira ngo dukomeze kugerageza muri buno buzima uraneza yuko bitaba vyoroshe ntaco tuba twatanze ku Mana nta nakimwe tuba dufise tuba twasumbije abitavye Imana canke abatazindutse bagaragara mu isi y'abazima ahubwo ni kubera ko ubuntu bw'Imana buba bwatu garagaye ko niko bimeze ndi kumwe n'umutumire wanje umutumire uraneza yuko ameze neza numwe mu bigeme bagerageza kugwanira impano yabo ndetse mu nzira nyinshi zitandukanye kugira ngo bakomeze kugira balance ndetse no gutera imbere muri bino bikorwa vya filme bamwita Cynthia canke Sisi ku bantu benshi bamuzi ku mazina atandukanye bivanye n'ibikorwa yagiye arakora niwe turi kumwe no munsi nk'umutumire wacu tumuhe ikaze kuri G5 Media Sisi karibu cyane murakoze umeze neza Ego ndashima Imana. Turamusa kwanza abakunzi ba G5 Media imbere ya vyose. Okay, abakunzi ba G5 ndabaramukije. Amahoro y'Imana bane na. Babwiye ngo umuririmbyikazi ambavuye kuba uri umukinyi wa filme. Umuririmbyikazi mu ndirimbo mpimbaza Mana. Ndifuza yuko untangura ikiganiro n'amasengesho tubanze dusaba Imana kuturinda mu byo tuzakuvuga. Okay. Mana turagushimiye ku byabaye byose turagushimiye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi turagushimiye Imana ujye ubana natwe muri byose turakweretse Imana ikiganiro tugiye gukora tugishize mu biganza byawe kuko udahari Imana byose n'ubusa atamana byose tuba duhombye ariko dushizeho Imana imbere muri byose tuza kuvugira hano mu izina rya Yesu Kristo amen amen nuko umeze neza rero ndaho uraho uno munsi Sisi avyutse ikintu cyambere atanguye gukora niki gusenga hanyuma ukurikiza chamurikiza koga mu maso amandiyugumura amacenda cyane imbavu cawitamo agacayi uramusi nanyoye ubuyi n'umusi nanyoye ubuyi ura kugira lancement officiel ya filme yawe shash ya mbere ukoze mu giti ciwawe ndifuza kumenya hanso canke ibihe wagize avaye kushika kuri no filme vyari bimeze gute wavyakiriye gute ibikorwa vyari bimeze gute ku nshuro yawe ya mbere ugitangura uvuga ati ngira nkora ibintu by'iwanje cyane byorosha bram ndazi nk'abantu bo muri ndasi barabitahura nuko bitwara uburyo bwinshi ukaca usanga nawe nyine n'ubwo buryo nta nubwo uri kuragarura pe yego nakoresheje ibintu byinshi mu buryo bwose amadepense y'abaje gukina amadepense ibyo bafungura yego gusa ndashima Imana nuko ide ugira ngo utangwe gukora iby'iwawe yaje gute mu gihe uri kurakora abandi wabona umenga ntacyo byari bitwaye ide ukora iby'iwanje nuko amafaranga wonyetse amafaranga ngo ndafise ngiye kwiga uwo kubaza wewe umaze imisi uri muri ndasi amafaranga wo kubaza yakora ya amafaranga yose afise uburyo yaronka musingo mu yakura muri ndasi bakuyakura hiya mukaza kuyakora ibyo muri ndasi bibaho naje hatakaza mfise gamuntu w'Imana uya gusa
urabona Imana ifise inzira nyinshi bashihezagirira abantu none nkuko nyumvira akacuga ati sisi kantabugabire 2 millions 20 millions Imana igaca muri wewe mukaciyama ngaca nkora film bivuze hari umuntu yakwiyumvire kaguhereza abantu nimba atari banga umuntu yarazi ko gukora film canke yaguhaye nk'uguhaye mu bundi buryo no urumva iyo muntu igihe amaye amafaranga yayamaye nyene kugira mfashe bambwe ati ngo mandaguhe ifana hamacara yama ndayaraba ndavuga ati amafaranga ifana ashobora gukora filme yose agakurana lancement narabye ndavuga ati jewe maze imyaka myinshi vraiment kuva 2020 avuga ni sinzi vyabaye ndiko ndakora gusa nakorera abandi filme nyinshi nakiniye abandi ncavuga ati reka ndaye basanje ko nokora yiwanje nadibuka n'umusi nayandika vraiment nayanditse mwijoro wengiye muri lancement niho waruri warumvise indirimbo nashize mu ndirimbo zibiri hajya muri lancement narabye ndavuga ati je ngoma nandike film nyandika filme gusikiza n'indirimbo nanditse film amamusi canandika n'indirimbo zayo zibiri camanza kuja gukora muri studio indirimbo shazigumayo amacampanga cyane mu cameraman campanga nige cyo gukora filme haheze igihe niyo nari maze ibisi mugana n'Imana nuko ndagusabye ngiye kuri eglise nukuri ikintu ca mbere nakora navuga ati Mana ndagusabye mu mafaranga ya lancement kuko niho nikora filme yanje y'ubwa mbere nanzo kuri lancement basi je nasaba lancement nyine kaba yabaye tunyene gasanzwe ko navuga ati Imana ifite inzira nyinshi nyine uko bikora niryo sengesho ryaje natonda every day Sunday Imana rero yakiraba basi chambona nyine muranyumvire ko muri yandonde yambwira ati sisi wi ngomba ndagwifana yo kuri Noel ariko acayima Noel itaraba ibura ukwezi ndayaraba canka ari lancement cyasanga birakwiranye camvuga ati amasengesho Imana yakoze kabisa nuko vyagenze mbere ko nshika kuyaga ivyabaye muri lancement officiel reka mbanze nze inyuma gatoyi ku bantu batamuzi neza Sisi babanza mumenye Sisi wo muri film Sisi yisanze mu bintu vya filme gute jewe vya filme nabitanguriye muri eglise nabitanguriye kuri eglise dukina ubumenyene bwo ari kuntu kuri eglise muri veye twakina ubuntu bwo filme butoyi biterekeye eglise harabaye umuntu yitwa Mutokambari Mutokambari ndazura muzi yaraje kuri robot wacu muri eglise kuye kuntu duhaje tuvuye kuri stage caramamagara ngo hano umukogura zibukina abasha ngo zo gutwara imbere ya kamera nico gere natangiye kwinjira rero musa cyambwa ati uzonware acaramamagara amamagaye candagenda n'utasho duhuriye n'abasami rero hari muri Montam TV pakukeye niho hano hambere atangiye kugenda imbere ya kamera ariko cyasanga Sami niwe umwanditsi wa filme ngaho ibintu byose no yabipanga necangira ikiganza ciza kuri we kubakinyi bose naguma mbona nkurikirana avuga ati mukobwa ngomba ndamukurikirana nuko byagenze kabisa urashitse wakiriwe na Mr Sami agufata neza nkuko wabivuze ariko hageze yuko ushaka kuzamuka ubona guhaye uwundi muntu ntugeze ugira ishingiro cyo ko samarangaye ko ananipatia wengine mtu nanje nashaka gukorana nawe iyo reaction ntigeze kuzamo kugira ngo wumve kumenga samara gutereranye agutanza ahantu tarumenyereye no ico gihe kwanza jewe akimereza undi muntu yambwiye aramitishijemo iwanje muri Rukundo TV hari abakobwa benshi niwaza gukina uzoboneka muri za scene nyene duke ariko ugiye aho handi ngoma ndakujana bivuze we nta level yo gukina byinshi wari ufise imbere yawo bandi bakobwa biwe sinzi vraiment sivyo nshatse oya bishavyumvikana acambwira ati oya bibaho acavuga ati wowe genda kuri urya niwe agifise n'abakobwa afise n'uri umukobwa uzoburumwe cyandagenda nace nsanga nje ndumukobwa ndumwe mu filme zose basibeshi bagiye baramenya niho nazikuye niho wazikuye ugeze kwa X-ray aragufashe mu ntoki sivyo muratangiye urakoze ikintu wize kuri X-ray utari waronse kwa Mr Sami cyariki ico nize utari waronse kwa Sami ariko ushitse kwa X-ray washiye ukigira nka nkiterambere ryo nivyo no bari byo ngendera kuno munsi cyanize nyene hari ukuntu nyene yakunda kutubwira iyo ukoze cyane bitumutera imbere
kandi kinacu bisaba kumenya kwipromotinga ubwawe ava abandi bataragupromotinga kintu yatwobije avuga ati umuntu wese azikora ingano yugurure page amenye koresha page ico gihe ari muri 2021 nace nugurura page ya Facebook umva basinize ibintu vya page no yabinshizemo kuko na page nari mfise kandi yanyigishije no yatumye basinkomere kuko guma filime nagenda kina nagenda gusoma nkumva ngo ndi yakina gakino k'ubuzima Sicilia wondi yakina isanganya ry'urukundo wondi yakinyumva ngacambuka ati bwa bundi turi muri lancement hari wambwiye ngo uko biri kose entertainment yarakononye ngo wayije muri nkumi ariko no munsi yakugize umugore oya dia no ntabwo yononye bro entertainment yakononye oya for sure no barabesha ababesha bro ariko umwana nyene umwana akora nsumira ngo vyavuye ku muntu muri entertainment oya nani ni n'umupenekote kwanza twakuranye nani byazi nibyo nubwo avyemera ntabwo avyemera ariko urabikora gukora ikintu umukunzi watemera uba wumva kimeze gute ntihagire n'amakomono muvyarane mu babakunzi ntimuri abakunzi none bibonye umuntu mukavyarana abaye ka accident ni accident nyene yaba zo accident muza muri yitwaza muri ry'abakobwa ari ngo accident nereje ko mba muhiri wacu nereje ndi ku mugabo oya urashimira rero kuburi muhira n'abatari mutabana bisubwa ko none muba mutakunda kash sinzi nahageza aho bisigura ko yataye ikibondo sinzi yari bisigura ko yataye ikibondo no comment nanje ndayivutse singo mama sinziwe kabisa geza kuza G5 Media nyende kumwe na Sisi hari utuntu tumwe nza ndashishe mugira ngo ndamucokoreza umutima aho ndazi ku mutima cyane bati yaho jamana za kuingiza vitu kama hivi lazima nitabisema vyote natia bindi byaba bandi bari tabizana yes nuko muri lancement uramumara amaje nyama uravuga ukuntu yatuma yagusuzugura yagutuka yagira iki imbere y'amaso y'abantu cyanifuza kumenya rero vyimbitse nyama kugira ngo harinde hagera yaho uhagara imbere y'abantu bakavuga ati uyu yaranciye intege kenshi yaragize iki ariho yicaye nibihe bintu bikomeye byatumye wumva umenga nyama n'ikindi kintu imbere yiwawe ku buryo umukore ikintu hagiye uko hajya benshi nubwo wakoze kijya barabonye kumenga hari wumuhaya agashimwe karimo kumwereka yuko usuzuguye vya gukorera usuzuguye y'amajambo yakubwira ahubwo abo bantu nimba ari umuntu baravyumviriye ko vraiment ni muharire nawe nyene yaraye wako yaranashavuye yagiye utwa agashimwe arasa no kuvuga ikintu nakimwe oya inyama nuko ameza afite ibintu vyo kugaranya n'ukuntu gusa urabona sinamuhaye ngo kubera ngo namusuzuguye none ndazara umuntu atawure yaratahuye nakamuhaye kubera yatumye basingira ingufu zo gukora kuko ndibuka ico gihe niho yakamera ahantu nakinira muri Moria yari mu cameraman janshikiriye neza ngomba gukina yaca ankankamira ngo sohoka ariko tuva inyuma kamwe gahita kunwenga nkafata n'umuntu dufiki igihe nkoze indirimbo yanje video ijya ya mbere ya gospel ijya ubuzima tuko turayiraba nace numva avuga ati guvuze ngo nibiki kugenda ufute ngo utayiwanyu bisigura ko yaboneka nk'umuntu atagukunda mu maso y'abantu sinzi umutima wo gusa ariko je maze kubyumva nyene byarambabaje vraiment gusa ariko byaneye gukomera basi sinamuye agashima ngo kubera ko muponda ahubwo niwo muntu wa mbere ndakubwize n'ukuri muri indasi nakwanye n'abantu benshi ariko niwo muntu wa mbere yatumye ngira ingufu ko navuga ati uyu muntu hamwe nokora muri ikintu nimba nkora no munsi hari n'ibindi nzokora mu nyuma zo ndabikoze ko avuga ati cha kintu yanyaturira ko nikibi kandi harageze igihe ubonye ko ugiye korana nyama wanariya no kuri abone muri barabizi jewe inyama dure umusi umutwa twakora jeudi mengo na rendi musi wa tournage ugeze natangura kwiyumvira nyama neza hageze yavuze action yandi umutima ko n'ukuri nyama nyine bavuze action mwacambura ico mvuga uretse kubura ico uvuga uri umukinyi yihanze gusa akavuga ati ngo we ivyo nibiki dasikiye kacu usanga kandi n'umuntu ahese kera na n'umwaka urahera kandi umuntu imaze imyaka ingahe muri inda soko cisanga
ibintu byose birakamye kubera kumutinya gusa. Kabisa nuko amafaranga yo gukora filme ya mbere ubu yahawe n'umuntu. Umurimo ugiye gukurikira gute mu gihe muri ko na ya mbere wayaronse Kibahati Nasibu. Twumve ko ugiye guhera kuri aka kamwe canke hariho ubundi buryo wateguye kuzoza uri gutukwita ama back to back y'amafilme ku buryo ku ruhande rw'iwawe. Yo je projet yanje magaze ko cyane cyo gukora filme gose. Oya ona iyo filme yanje gituma nayikoze nari maze n'igihe nariko ndapostinga cangura filme shiramo n'indirimbo hage nashatse no gupromotinga indirimbo zanje. Nihungabana je filme iri kuri story y'urya mwana wanje bari kuravuga. Hage ni mwayibona harimo inkuru y'ukuri. Hari inkuru y'ukuri ku mwana wawe how twinjire gato y'umumu. Oya urumva bazobibona ijyanani yanje urayibona ariko jewe na papa je nari hagati akaba n'undi mama ari imbere afise inko mva n'umuryango. None ivyo bihuriye he n'umwana wawe? Ukuntu nabonye warezwe n'umuntu yakwiciye umuvyeyi bihuriye rero numva ni ibintu rero nabisajye umuntu mwaraba filme muzobona ariko umva nashize mu by'ubwenge bwisha mu natotora ivyari byo akijya story hajya iri ku kintu c'umwana sisi mu buzima busanzwe yabaye mu buhe buzima babaje ku buryo mumenga gukora mu filme. Je nabaye mu buzima bubi je nabuzima bwiza nigeze mbamo. Umukobwa yakuze gute? Ndifuza yuko uduye ntaye gatoye. Twebwe twavuse mu muryango Kenya twize bigoranye tusanga naritse tugiye mu bintu by'imiryango twakuze twebwe turabana basuzugura cyane bivanye na kahise ka papa wanje bakaza mu kuvuga bakaca n'udututse wo twabako muri famille akacaza ashira ko papa. Umva je ndumukobwa nakuze mu buzima bw'umayibobo nize bigoranye ni story ndende. Wakuriye mu buzima bw'umayibobo uri umwana w'umukobwa mama we nabonye arahari ico gihe uri mayibobo muhira vyari bimeze gute mu gihe umuvyeyi yari ahari? Buri muvyeyi wese atokwifuza kubona umwana we wari arayerera mu barabara asegereza mu barabara kugira ngo afungure. Kuntu byagenze ari ukuntu umuvyeyi ushobora kubona n'umugabo mukavana ukaca usanga ubuzima burahungabanye gatoyi mukababuje mukavana amatwece tuja kuba muri famille ba papa mu Kamenge tubaho nabi cane nabi mu buryo butunguranye amabana aca turiyo turasanzara turamaze nk'imyaka n'8 mama wacu turamwibagiye uko yadusize turabana batoye papa wacu naradutaye yaragiye kuzana undi umugore tubona mu buzima bw'uwo nyene bubi. Mwabaye mu myaka igira kuri 8 utabana na papa utabana na mama tutabazi na mutabazi mwe ago nigiye baza kuturondera ko badusize turabana twarabaraba tukabayoberwa barinda kutubwira baribo. Je novuga ati ndumwana vraiment nakuze mu buzima bubi. Ubwo buzima no munsi ukwigisha iki nike kintu ukora kugira ngo abazogukomokako batazosubira mu buzima nk'ubwo wabayemo? Nico catumye je nkunda kwiyegereza umwana wanje gose kugira nagira igikomere je nagize. Pole sana. Agiye sereka tuze mu kurangiza iganiro nyezina rero nansuma ko wayiteguye nuko yitabiriwe byari bishimishije canke hari intambwe wabonye yuko wifuza ko woteye bitigeze ishika nike kintu wovuga ku bantu bose bitabiriye lancement officiel ya filme yabo? Abayitabiye novuga ati no kuri Imana bahezagira ikintu cambe je sinenzi ko mfise abantu no kuri bankunda nkakurya ariho nabataje bambwiye ati twafatiriwe barabinyandika nako basi je lancement yanje yaguye mu minsi y'umupira umupira urabona ko hari umupira match rero benshi baguma bambwira ati ngo turi mu mupira abandi ngo wapi ngo hariho na match y'abastar byose ngo wapi ngo bihaga biteba ngo ncancererwa urumva nibyo ubundi ubwo iyo baza kuza bose uko bose babimbwira nuko hari kuba abantu bose nakuranga naho bicara gusa ariko ndashima Imana nukuri narabaronse vraiment bute sibakeye ariho nyitangura nkavuga ati niho nyitangura sibake vraiment. Ubwo rero uzigira ngo filme tuyironswe kuri YouTube channel nawe nyene vuba bazoyironka kweri ki vyatevye mu gihe twari tuzi yuko peut-être twaiza lancement bukeye dushobora kuronka filme nakabazo gusa gatoyi kabaye
ibituma kataja ko gusa ariko ndibaza bashaka kwironka umwanya n'umwanya kabisa. Yes nuko ni Sisi Vyuka. Ni Sisi Vyuka ni Cynthia basi nitwa Vyukusenge ni Vyukusenge eko kuri YouTube ni Cynthia Vyuka. Yes ni Cynthia Vyuka kuri YouTube channel yiwe ushobora kuza kumuraba, hariho indirimbo ziwe, hariho na film igiye kuza vuba cyane haga yitwa ni Ihungabana. Yes ni film Ihungabana igiye kuza vuba, wananeza yuko ufise histoire nziza iryoshe, kandi nifuza ko mwese muyikurikirana kubera ko hari byinshi muzoyigamo mu miryango cyane cyane ku bantu bakuriye mu buzima waneza yuko butoroshe bugoye baciye mu mahaso menshi. Ino filme muzoyikurikirana. Ikintu wovuga ku bakinyi bagenzi aho cyane ku bantu badukurikirana nk'igisabo canke nk'intererano kugira ngo dukomeze gukuza ino filme Ndundi muri rusangi niki hanyuma twugara ikiganiro? Ico nobasaba yuko twogira ubumwe tugafashanya muri byose, cyane cyane je bazamfashe vraiment ndungise link n'ukuri bazoyipartage nkuko bavyemeye bamwe kabisa. Ico nobasaba vraiment na cyane cyane natwe turabikwemerera tuzobikora. Sasa Cynthia batekereje nkuko nivyo vyiwiwe, avuga make kandi avuga yitonze ukuyene, ariko ndivuze ko turangiza kuri akapela y'indirimbo ya gospel yari yo yose. Apana ziyazi muri filime zijya yari yo yose jewe ni ucagura ivyo ndirimbo yaje nkira kuva ku ndirimbo. Okay, kandi ndirimbo basiri kuri YouTube nta kibazo. Okay, reka ndirimbo yindi. Yesu aramisha Gwaramisha tamago yonsanga. Yesu aramisha mfumbase mu kuboko. Nahora hejeje uraho kunyoteza peka kutosha nisikie vitu. Umwasi wacu ngo biwe Satani atugwanya muri byose, kwariko Yesu ahora dukiza mu maboko y'umwasi wacu. Yesu aramisha tama gogwa yosanga. Yesu aramisha fumbase mu kuboko. La thank you so much. Nuko reka ndagushimire kwa wampaye umwanya tukayaga. Shimire buri muntu wese yakurikirana ikiganiro kuva ku ntangusha ku iherezo. Mwese ndabasavye mu mumpere amashugwe yiwe Cynthia muri commentaire, ariko kandi mutibagira kuja kuri Cynthia Vyuka mugire subscribe kugira ngo mushigikire uno mwigeme uno mushiki wacu nawe ashobore kugera aho yipfuza, aho ikaragwanira kugera, ashobore guca kagasuzuguro yakuriyemwo, ashobore guca wa mutima wo kwigunga yumva yuko umenga yakuze ari wenyene, aboneze ko afise umuryango umushigikiye. Kuba mutaramubona canke mutarabonana nivuze yuko mudashobora kumushikira kubera ko twese turi bene umugabo umwe, turinda kuba twumva gusa ururimi rumwe, ubundi bwo twese tuba tubaye bamwe. Sente asante sana. Thank you so much. Yes nuko none ndabasaba kandi mugira subscribe kuri G5 Media, twagura umuryango. Izina ryanje Elma Love Mwarimu, nari kumwe na Cynthia Vyuka nkuko mubizi. Ihungabana niyo film igiye kuza vuba cyane, umwanya n'umwanya shobora kuno munsi ejo canke hirya yejo. Ndabasabe muze kugira subscribe na notification hajya kugira ngo ashize ko nimuze murindire yuko turinda kugaruka kubabwira muze bone notification byihuse. Ndabakunda cyane guys, ciao ciao.